Ufollowing abasani bangahe kuri Instagram? Jewe Farias Lolilo Master Lendi Uyu ngaha Divine yatubwiye ko ashaka kuririmba Evrine yatubwiye ko ashaka kuririmba kandi nabonye muzina ko nakantu mwariko muragasanga no ni demo huyu ni rafiki yangu na nilimwona leo kweli kwa siku leo ndo namuona pale. Watubwiye ngo witwa Edson Doguis. Yeah. Doguis cyo bagisiguri. Sa? Doguis cyo bagisiguri. Gisigura umuntu ari areze mu mutwe ativuruga cyane kubera je nta kibazo na kimwe nifitiye mu mutwe. Akini ikintu kimwe mbye ndamwandikira umuziki. Ashaka hip hop, rap canke ufre irwande yanje oya nutinye fata ukuboko ndagufata ukundi ukwarije wandotiye abandi ho boss urakomeye umeze neza witwa barutwa nayo eri ku muziki w'u Burundi ubona uri kuraja ugeze kuyihe ntambwe intambwe ikomeye cyane rwose kubera umuziki w'u Burundi usigaye uryoshye cyane rwose naje umuziki ntawugize mbuze uburyo ku busanzwe impano yo kuririmba urayifise? Impano yo kuririmba ndayifise kubera n'imisitari ndayifise itari y'abandi ari yanje mu mutwe. Dushireho gatoyi rero kugira ngo ariko arakurikirana ikiganiro cacu bavyemere kandi ubibemeze. Reka fro nk'iyikomeze guhitinga amavesa kura nk'ayakomeze gufrainga hariho bake badashaka kuzumva bo babipfuze yigemu kuyibona mumva jewe wayo bakambazi yomva nkemera makrape nyimbukunda rape ntiwibagire agapuwe yangabiye rape ndarapa nkagwisha ibizunguzungu ndaririmba nkanesha frozi kizungu sinataya akaranga koko ntonzwe n'imyungu abudongo bw'ivyo jewe nanka macungu mana rugira nkizaje mwana w'umuhungu napfutse fise byose simeze kujya kw'inkungu nawe rap mu biganza ndiko senga Mungu. Yes ndashaka ugire abaraperi nka babiri canke batatu utasha kandi ugire n'ico babwiye. Abaraperi ntasha nk'uwa mbere ndakunda umusani yitwa Big Fizzo Farias nkakunda n'umusani arapura hip hop nkanezerwa cyane gose hamwe mva mwisi nkahibagira umusani aririmba hip hop bita B-Face and the Floor. Umusani agira gatatu ndakunda umusani bita Master ndaranezera gose urampobera ibigumbagumba bikanyinjira twebwe tukinumira imitima ubwayo ikivugira byose uramfise arandyohera uwo musani Master. None gasha Master sanzwe afise studio afise nuzea nini ya Master Music ufise impano yo kuririmba uko ariko tumwegera none Master akagira icyo gufashije deje umufano uyu. Yes Master ndagutahije uyu n'umufano wawe afise impano yo kuririmba kandi wa supportinga ugira umukuye naho umugeza umva aho Master akorera urahazi? Ndahazi kuri Master Music nawe nyene aranzi ndazi isura yanje ayibonye sijya mbere yoba yizi. Muramaze kuronka akanya mukicara mukavugana ukamubwira impano yawe ukamwumvisha ko uzi kuririmba ntiyagira icyo gufashije? Ego cyane iby'umuziki se ndabimubwira gose twamenyanye cyane gose nkikora akazi k'igikonesere naranze. Wofata akanya byo babyiza ufasha akanya ukagenda ukamwumvisha iyo mpano yo kuririmba ko asanzwe afite na studio ndishuri n'umwana mwiza kandi arakundana cyane Master. Yego uzugenda umubwire kandi umubwire niyo mpano ya office kandi bibaye byiza uje no muri Master Music byo kugwa nabi none vyongwa neza cyane. Yes gira icyo ubwira Farias nk'umufano wa Farias ucugira n'icyo ubwira B-Face nk'umufano wa B-Face. B-Face on the floor aragira hip hop n'ukuri ikanezera cyane najewe impano yanje tujiste mfise n'isauti vraiment ndifuza kuyikoresha muri hip hop
kandi vyoryoha cane gose. Farious nawe gira ico umubwiye. Farious ndamwiyumvira no mu mutwe nkumva no umuntu andenze cane gose. Sinumva byoshika tukavugana na Farious noba mbone nofata ko mbonekewe. Ego vraiment. Reka ambwire Farious wavyumvise uyu mudogo ati bishitse mukabonana mukavugana yo babonekewe. Kubonana na Farious man, kubonana na Farious. Urazi aho bantu boyiri. Farious nawe n'umwana mwiza. Numwana mwiza ushite bantu boy gasaba kubana na Farious kubonekerwa kwawe kuzoba kuciyemo uzobuboneke muzocamana na Farious muzoca mwicara muyaga umushikirize ivyumviro vya umvise abastare bagara mu bastare bagara bigarisha bigira ko ari bataye nta numwe wavuze abo wavuze bose vraiment ni top mwobonana nibonanje numva banshika ku mutima bonyene navuze Rema baranezera cyane. Okay. Kandi courage ntucike intege impano nta mwuga udakiza umvise kandi impano zose nizo zituma tugenda dutera imbere. Bandam kurikana ibiganiro vya Bujahit TV ni Nancy Amanda kuri watubwiye ngo witwa Barutwa nayo Eric akazina nshaka kuzohitamo kigisani. Erson Doguis. Doguis cyo bagisiguriye. Doguis cyo bagisiguriye. Gisigura umuntu ari areze mu mutwe ativuruga cyane kubera je nta kibazo na kimwe nifitiye mu mutwe naba nkenye naba nkize nguma ndi areze mu mutwe. Yes nkuko bibona ni sawa. Urakomeye. Yego. Witwa nde na? Nitwa Narukundo Evrine. Evrine usanzwe wanganye na Mukamenge? Yego nkamba kujya umunani muri Songa. Okay. Mu buzima busanzwe ukora iki? Je ndadandaza. Udandaza iki? Je ndandaza intuzenyira imisigati. Ubwa mbere naje nkabana hora ndi musani. Bon, yes akuziyo Bujahit TV nkuko mubona Evrine numwe mu basani nkuko atubwiye. Evrine uri musani w'indirimbo canke utamba imiziki? W'indirimbo. Indirimbo umaze gusohora yo bayitwa gute? Je nari bwayikure mu gasene bwashije ku ntuzenyira ngiye kujyanye n'imenyekane. Bari bayitwa niwe nakunze. Okay. Urashobora kuturirimbira gato iyo ndirimbo yawe niwe nakunze kugira ngo twumve ijwi rya Evrine ukuntu rihagaze. Evuga ati mabebi kweli kweli love mikono acha pilipili tani washami ona matapere mikimbe harungo siwe mawe uzona twanze batene urukundo bagutesha agaciro usigare mu bugaragwa bebe kebuka sibara kuko niwe nakunze. Igituma Evrine udashitse muri studio ngo ushore indirimbo yawe ngo ufate iyo ndirimbo yawe isohora ushire ku mugaragaro niki? Nawe uzuburyo. Uronse nk'uburyo uno munsi nyene ubuyisohora. Noca ndayisohora. Urifuza kuzomera nk'umukobwa w'umustar wagute mu gihugu cyacu Burundi woba wifuza kuzomera nkande? Jewe ingene nifuza nyene kungene nzomera nka Natasha nyene abantu nyene bakamenya nyene ko no nyene namenye kuririmba nyene neza nyene bakanu bakavuga ati urya ni Evrine twatuzi bwa mbere. Okay. None Evrine nk'ubu ndakurihiye studio cyangwa gutwara muri studio uje kuririmba woba uri tayari kabisa ukavuga ati jewe ebana ndi tayari? Yego. Nze ndagusabire studio uririmba? Yego. Okay. Evrine turashaka ugire ico ubwira abantu uzokora ni waba umustar kubera je ndavyemeye ndakwemereye indirimbo imwe nzo gutwara muri studio uririmba indirimbo. Nta kibazo Frime. Ni waba umustar uzokora iki? Jewe icyo nzokora gusa nzoshimisha abanyagihugu bishimishe n'abafashije kugira kuba umusitari bishimishije. Urifuza kuzoba umustar ku rwego rugeze hehe? Watubwiye ko wifuza kuzomenyekana nka Natasha. Urwego nago wifuza kugera ko nuruhe ni waba umustar? Ndashaka icyo shaka gusa nyene shaka nyene ko nzomenyekana abantu bakavuga ati naramenyekanye ndimbo nyene ndirimba nyene nziza cyane abantu bose zikabanezera aho nje hose bakavuga ati ujyani wa muririmbyi yahora bambe wa muntu nye asanzwe yahora umuntu asanzwe mugabo ubu nyene asigaye nyene ari umuntu nyene azikuririmba. Okay. Evrine umustar wemera cyane mu gihugu cy'u Burundi nini? Je ndemera Natasha cyane gose ndamwemera. Nkama umustar w'umuhungu wemera? Ndemera na Fizo. Batubwira indirimbo ya Fizo yagukoze ku mutima? Indirimbo ya Fizo yankoze ku mutima
ujya ivuga ati umugenzi ni kimwe mugendana mutagenzanye ko atabize cyane gusa ugenda umenya. Gira icyo ugiye abantu bakora kurikirana ikiganiro cyacu we nka Evelyn. Ndabagiye cyane babati gusa ndabashimiye cyane nyene kuba nyene bari bakurikiranye kino kiganiro nta kindi narenza. Evelyn cyo ndindira gato na ikiganiro uraza kumanya nimero ya telefone turaza kuvugana ukuntu nzogutwara muri studio sivyo. Yes, wanamukurikirana ibiganiro vya Bujahit TV ni the #1 TV ni Bujahit TV na Nancy Amanda kuri microphone inyuma ya kamera risike professional nkaba nkiri kumwe n'aba barundi bagenzi banje tukiko turavugana ibitari byinshi bro mimi naona wako unapata mimi nagusa iko ba mimi nasikia niko fresh mo viti hapa poa tu akazina waba witwa nitwa Ndikumana Bienvenue Ndikumana Bienvenue akakanu kitwa gute agitugwagwa kanu karyoshe neza karatugwera twege sawa. Okay. Bienvenue none twebwe natwe twoba twabagendeye kuweka mutadusoma. Twebwe kubasomya ibyo birashobora gushoboka. Akini tepana n'ukuntu. Yes, bienvenue ubiravye ukuntu ubuzima buriko buragenda muri iyi minsi uriko bugenda gute? Ubuzima urumva turakora kini sinovuga ngo ni byiza cyane kubera si umuntu aronse tumukuja fresh akini stress akini imana dufashe umuntu abuze urumva ni atari akini rero ibintu by'abastara barapere cyangwa kuririmba bien akini amitene muziki mu mutwe wapi no we ariko nawe urumva uvyifuza kuba umurapere ego uri ducishiriza ko gato yaga flow tu gatoya umuziki w'abandi umuziki wundi wapari hasi cyane muziki tumve yewe uwona yumva bebe ngwino iruhande yanje oya nutinye fata ukuboko ndagufata ukundi kukwarije wandotiye abandi ho yes kuja Bujahit TV baramukora kurikirana ikiganiro cyacu aho karirimbo none karirimbwe nani Farias Big Farias nanko crazy aho hari mu gihe cy'umwaka uwe umwaka none ivuga kweri gusa ni kera Farias yagitangura kuririmba niyo muziki wasohotse bawurimbanye na nanko crazy. Tubwire umustar ubona atigenza neza no umustar atigenza neza mu baririmbyi b'abarundi ubona ati oyu vraiment ibintu by'ubustar nariko abigendamo neza atigenza neza nta numwe novuga ko sino na Roriro yigenza neza kuba nta makosa yiwe nova ndamuvuga ko Roriro nawe nyene namukunda kandi n'ubu ndamukunda n'imisika gumasora myinshi ni myiza ndamukunda Farias ndamukunda nta muririmbyi n'umuntu abavuga ngo ibyo navyo nzi bishitse hakaba amahiganwa ku isi yose bakavuga mu Burundi dutange umuririmbyi umwe yose yerukira igihugu wowe worungikanye wa mbere je norunga Farias no yobo wa mbere gacakurikira Satubi rero no gacaba wa gatatu agacakurira nuzenya nani apana Natasha nani ari undi muririmbyi w'umurundi niwe ntibuka neza Masterland nuzenya Masterland okay ubiravye none nka wewe umuziki w'u Burundi uzotera hazogera ingihe ugatera imbere nyene hamwe umuziki w'u Burundi uba international nibyo dushaka sana utera imbere kandi bishobotse no guhembwa baze barahembwa nabonye ko barakora kajya nakazi baze barahembwa kugira ngo batera imbere. Ufollowing abasani bangahe kuri Instagram? Jewe Farias Lolilo Masterland na abone bonibuka kuri no mwanya. Okay. Bakunzi ba Bujahit TV nkuko mibona ndacari kumwe n'uyu ariko tuvyumvirije neza uri umufano wa Fizo From uri umufano wa Fizo kenshi sana ndumfaria muramaze guhura na Farias mukicara mukavugana Farias kuri ayo muri ville gusa ni kubera umuziki nari ngiye gukora umuziki nari ngiye gukora niko nakibuka mutwe
ari muri 2005 uko nikorana nawe urumva warigeze gushaka kuririmba murabireka igituma wabiretse niki igituma nabiretse amafaranga nasanze basaba amafaranga menshi nico gituma nacenda ndabireka nanje imiziki mu mutwe iraza none kubera iki utofata umwanya ngo uzurandikira aba basani nabo usanga bakunda kuririmba ariko batazi kwandika indirimbo zabo usanga zitagira uburemere kubera iki mutoza murabandikira ibatubarira imiziki biri mu mutwe ku muntu ni myinshi nibatubarira yaba tubara cyangwa bakabyandika ahantu cyangwa bakabivuga kuri publicity twavyumva no ku maradiyo amavina mu mitwe turayafise aramona wandikiye nk'umuntu indirimbo musaba nk'amafaranga ngana jewe no kubuntu gusakaza onshira muri clip uzeza ko suranga kubera je akazi ni sawa kindi ndakora akini ikintu kimwe mbye ndamwandikira umuziki ashaka hip hop rap canke kufre gera byose ashaka no biriri no mwandikira agashima akini vy'amafaranga pana kumusaba amafaranga oya acagushira muri clip yakashira muri clip ariko arasora nk'umuziki amaze kusora umuziki namwandika aje kusora amakashira muri clip. Okay. Gira icyo ubwiye rero abaririmbyi b'abarundi batazi kwandika kugira ngo baze bakurondera ubandike. Abatazi kwandika umuziki cyangwa batazi compose umuziki. Jebo ndondera muri songa. Abayita ukabasazi kunya ku nimero bagerete akonya mazingurube. Ucenga mu soko igarira ucenga guca. Je ngundano bita kwa Nadine au ajya. Bashe andondeye yobandonse tukaca tumvikana aca umuziki ndakompoje no musi ejo aca ndamuhereje akakoresha umwanya wiwe akakora repetition wiwe awusohoye kandi ndakompoje ngene bimeze namajwi no mbwira ati umuziki uzorimbe gucana ucuza gucana ama ugende muri studio usore canke ashaka dusorana tusora yombwira naje ndafisije uyu ngaha Divine yatubwiye ko ashaka kuririmba Evrine yatubwiye ko ashaka kuririmba kandi nabonye muzina ko nakantu mwariko muragasanga no ni demo wako uyu ni rafiki yangu na nilimwona leo kweli kwa hii siku leo ndo namuona pale tukafuata tunaongea tu pole hivi mkafahamna kwa rafiki bana kama anapenda muziki anaambia mimi tuko tunafanya repetition sasa gisi anapenda muziki mimi naona mwanze kufanya repetition unaona sema tasa mimi nishamuitikia ndamlipia studio asema tasa hii leo kwa hii siku leo nipange muziki miwili mkichwa zili muziki na kuya mkichwa nipange tuizimbe si mimi na yeye nikisema hii ni kufre yako ni yako kufre yangu ni yangu usaidizana ni hivi na hivi na hivi kisha kama mtarudiaka sisi tunapendaga hapo mimi huyu ndafikana mpana mbangu au yeye hata nipatia namba yake sawa afu mimi ndampigia akia Mungu nyimbo si tsunami ni vraiment naba muri mje kwa buyengero mbo muri mje magatolika no mu baporoto ijinda rifise vraiment ryo kuririmba gusa nabuze amafaranga yo kuyanda bisorecha ndabimefya ndabiheba birata amafaranga usingumva ndabivamo nkaca ninkurikirana akazi kiwanje ko musoko ngaho akini kama binawezekana useme ne album no ikora ni mugende rero mwandike indirimbo hama byose tubipanga turabe buzima Yes, ndamkikirana ibiganiro vya Bujahit TV shehe uko fresh. Naona kofia ni hatari. Iko sawa. Yes, ndamkikirana ibiganiro vya Bujahit TV nimwibagire kugira subscribe ndacari kumwe bite ni sawa. Sawa. Umeze neza? Umeze neza gose. Wewe ubiravye ukuntu ibintu biriko biragenda muri iyi minsi mu karere ubona ibintu bimeze gute? Ibintu bimeze neza kubera n'amahoro gusa nta masasu nta Nova ko ibintu bimeze neza. Akazi ni sawa. Akazi ni sawa je nsanze ndumunyeshuri kuri lycée mu Kayanza. Naje no muri vacances kuba daruhutse. Mu gisagara cya Bujumbura habonye gute hari abakobwa beza from ni beza gose nyimba kubera no bushuhe usanga ari inzobe batagase neza gose. Okay. Usanzwe ukunda inzobe cyangwa usanzwe ukunda birabura? Hariho inzobe usanga ari nziza atari bibarinze guhiga. Nubwirabure bwiza nyene
ry'abarinze guhiga sindayikunda. Umuravye nka Evrino ubona akayobe kiwe arako yarinze kurondera canke akayobe kiwe ni kiwiwe nako yavukanye. Ndiko ndamurambona akayobe kiwe kubera ndavye nawe mu gatuza ndabona ko ari natirere. Urumva no mu gatuza habonye. Nahabonye gose. Nama kuma amaguru amajambe ntiwayabonye. Amajambe. Cyangwa amajambe ntiwayitayo kubera amajambe ariko sinayitayeho. Ntaye hejuru. Yes, anakurikira ibiganiro vya Bujahit TV. Hama ikindi dushaka kumenya. Umudemu wawe wewe umukobwa mukundana. Umukobwa mukundanye gute? Umukobwa dukundanye. Turaganira tugahuza nkamubwira ico nkeneye nawe akambwira ico akeneye. Uwo rukunda aze kukuramutsa yambaye ijipo canke yambaye ipantaro? Je nkunda aze kundamusa yambaye ijipo. Igituma ukunda aze kukuramutsa yambaye ijipo no kubera? Igituma nshaka yitandukanye nanje. Nari nambaye ipantaro nawe urumva ntiyo yambara ipantaro. Oya, tubwire neza. Umukobwa nanje mba umuhungu. Je kubera mba nambaye ipantaro, mashaka nawe azari umukobwa yambare nawe ijipo. Uri umunyeshure wiga kuri lycée. Uba muri internat ndavyizera. None umukobwa aje kukuramutsa kandi uri ku ishuri. Je numva nta kamara. Ku ishuri hari haho tubakirira. Tukicara nyene tukaganira nibisanzwe nyine arazi. Waramubwira ko umukunda kangahe? Nka gatanu ku munsi. Biramaze gushika mwicaranye ukamubwira ko umukumbuye. Sinogenda ntamubwiye ko namukumbuye. Uko tuganiriye nguma nabwiye ati ndagukumbuye uko ntaje ngenda ndagukumbuye dusubiye guhura chanson nkagukumbura kandi. Yes, wandakurikirana ibiganiro vya Bujahit TV barakongera umutobe. Bandanya kurikira ibiganiro vya Bujahit TV nimuze muragira kugira subscribe, like, share na comment nzohora nza misi yose. None ga boss. Umudemu wawe bishitse ugamusangana message yundi mutipe yamubwiye ko amukunda wo vyifata mu gute? Muri ico gihe ntaje no mubwira ati wewe rero urabona no mubaza ati nawe uramukunda. Kuko arashobora kuba yamubajije ati yambwiye ati ndagukunda. Umukobwa nawe atamukunda akunda jewe. Muri ico gihe ndamubaza ati nawe uramukunda. Sanza amukunda namubwira ati gera mwibandanirize nkaca ndondera handi urumva ntabari gwanje. Yes, wandakurikira ibiganiro vya Bujahit TV. Dusa n'abagomba bagere ku musozo, dusa n'abagomba basozera ikiganiro cyacu cuno munsi. Ariko imbere ko dusozera ikiganiro cyacu cuno munsi, ndumva afise ikibazo kimwe nshaka kubaza abantu ubo nshaka kuvugana ikintu kimwe nshaka kumenya kijanye n'abantu. Umuntu azi ko avuka mu Kamenge natsinda ndamwibariza. Urakomeye? Ndakomeye cyane. Okay, tubiravye mu Kamenge abantu bari happy cyane n'abantu usanga baryohewe abana stress. Impamvu ni kubera mu Kamenge n'ahantu hambere ari amahoro. Kandi n'ahantu hambere hari ambiance, ahantu hambere hari ibintu byiza gose. Duhe amateka yo mu Kamenge. Mu Kamenge ndashobora kuvuga no mu Kiswahili. Okay. Kamenge pako vitu vizuri sana. Cha kwanza ukifika pako kabenzi. Ukifika yani kila kitu. Sasa vile wapetiwa hivi ni wasanii, wasanii wangali watoto wadogo. Ndo maana sasa vile yashatia jogo angali mtoto. Hajajua hata kutongoza lakini freshero unaona ziko. Ndo maana Kamenge ni fasi pazuri sana. Okay. Ukitizama quartier gani ambayo iko na movement kama Kamenge tukiachana na Kinama lakini ni quartier gani ambayo unaona iko na movement kama Kamenge? Yani quartier ndio sema